uza kuturira ko uvuye kwidii nibese n'ubwa mbere bese mwamusorore wese ubwa mbere nyene mugabo urabizi ko umuntu ndakubwira yuko aza kukugurira mugo umuntu ntiyakubwiye ngo arakugurira ntiyakubwiye ngo ukingwe ukacuza ukacinakomanda ngo ndandirinze utaze mufuko w'umuntu kumeze none mani we basije cyo tujana abandi yagusabira hiye ibintu nanyarutse ari facture none mani ne kumenya kurace oya uko adikora ari amafaranga tugenda mani mufati wa mujama afite amafaranga ntakubesha ntiyobura amafaranga 500 amane havuga amajambo ntiyobura amafaranga 500 wera man ntayo visi rese nuko mvera urumva y'imisafa amafaranga hamagara abasekirite nyarutsa mani mugwego mujama n'amafaranga bunje nyarutsa none mani ko ya 5600 man none ya urayafise mani gakuzanije nayo mfise mufati ngo ushaka shiriro gwiwe ishakoshi yanje nanabuze nyarutsa je nga barankontorora je sinjya kuri facture ntariye mani fatugoro nainde kukupaye urafatugoro break indira basi mbana inoriza ku telefone ngo abantu bareke no gishaka oya reka rekura sinakura ngaburo rekura utoza usanga amafaranga 500 mani mwe muramenya na kubera uramenyana we sengi sanu kwa telefone nishakoshi yose kandi warambonye basi oya reka gusina reka nyarutsa rekuriye tiri mani oya ahubwo kwanza jana na telefone oya reka nakiri mumva yarazutse ni muzima fisimana fisumuzigamye madizosa nk'igice n'urukundo hola people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye berevaho muri I'm Norasque here. Ntare wa gatandatu. I'm so vision man of God, new creation, son of God, unstoppable. Miracle man, n'ibindi byinshi. Muri minsi nije ndo wa mbere kuri prank barabizi mu gihugu cyose. Nobody like me. nobody like you Yeah. none uri ku represent aho turiko turabona ko babona je nene jewe uri kuravuga I'm the first in this country kuri prank atombo ndi more than abantu bose bagira prank ndi more than yawe urimenya I'm the first utaji say you are the first my husband say baby you are the last taka so niko imeze ariko murabona kandi yuko turi kumwe na bubu no munsi tuve muri tournage vuga abanzi izina rya shusho Chirayo witangaje mu kuvuga bateko baranakubona ntaco reka banyite bijya wavuze I'm the last good do you Sali mumeze neza ani Fanny Lavine solution woman maman 3 fois maman lao hama bash umugabo wanje sigaye ikibazo cyo kugwara kamera ibaze nk'ubu tuvuye muri tunaje twicariye ahantu umuntu turindiriye ibintu tuvugana nenze mbona yata kamera none agomba agira igisinzi ngo agomba agira iki kuko na prank antera turi kumwe ndamubona uko yigira ngo wikiniki atamwanye ya prank antera ryari ngo imodoka irahiye jewe baranze ubwo nyene canke nyura navyo gusina wowe sheri prank nzo guteka igihugu nicyo kizosha kimpa agashimwe bazompamagara bati hariho umwana yakoze prank abantu wagize yo jebe ntubona je nk'ubu nyine uvuga ngo we ngo benda kugire prank sheri dupinge je nawe tugire prank hamwe abantu bose bazoza kutubangurana dupinge je hamwe abantu bavuga bati ururugo rubaye iki arahiye sawa naje nzoye kugirira urumva rero sinzi ngo tugume twikine ko wakije kamera okay tuvuye muri tournage murabibona tunatoka mu tournage muri ndogo bariya ama begi ngaha ifata gushira mu nyaje shira mu kundi boneke none ugomba simboneka usiniti mafru hapana mimi yao umeyele wa wapi wewe naonekana fresh sana baby so people no munsi nipfuje kore ya prank mwini wacu ndafise brother tuvukana yitwa Ndayikeza
je nitwa Kizimana nayo ndayikeza ndayikeza Pacifica canke Fico mukorera prank Fico kandi ari ruguru niwe ngomba ndi tukumutse mukorera oya yashitse none oya nda mu telefone mama none nega byo mukorera prank ntuzi ngo yatse Bujumbura karakubanye numvira ndakubwira ingene ngiye numvise atarashika Bujumbura nce ndamuhinda ibintu kuri telefone numvise yashitse nce ndamurindira none ngaha anyi turacasigaje 2 heures none wa muntu nawe akuvugana kugira ama prank Nisa kazi janye ndazimisha kisha tuongee kimaliza naenda zake mimi naendelea na kazi sawa si sawa okay sasa numusinza gutera Fico prank ariko turi mu kabari sinzi ko kano kabari karisekirize batapfa babinyononera bakava babivuga ariko ndazi ko biza kugenda fresh murabizi yuko kuri prank just sinigera ntera swata ariko kandi ndabwiye ko ndabakunda babandi bagira ama like na subscribe kuri channel yacu ya Solution Couple kuri Fanny Lavine turi mu kwiza abantu 100 twabwiye ko tuzoca tubaha bonus uwo munsi nimba tuzoca dusohora filme yitwa Urugo uwo munsi nyene tuzoca tugikwiza uwo munsi nyene naho tuzoba twayisohoye Lendi twasohoye episode Lendi twayikwiza Lendi kuko Lendi nyene tuzoca tubaha indi Uganda rushije no gufata kamera urizana n'ibiti yakabayidira ubuzima n'amama iminsi yose niki ko twabivuga Jewe ko ndabikora ndi ntuze kira rero ndarushije acha nipate raha na mimi nisikie raha ariko kandi ndabibutse yuko tubakunda Fanny Lavine ari mu gusohora indirimbo zana ubaririmbira akaririmbo bayingeshe reka muziki kako yari muri studio hirya yejo ngome ndabatsemo wenda ndabaririmbira akaririmbo kago aya surprise ni surprise ariko muzoyumva utaisikia wewe usikawibaraguza Fanny Lavine anataka imbe muziki sauti yake sasa ndagukunda Norasque wanje kena manyi ni Imana sha nakimana nakushimira Imana yaguhaye umugabo tugushimira Imana yama umugabo ubu nanjye ngomba ngira uko kugira ngo babone impeta bigende bibiki niyo gushimira Imana ku bintu byinshi umuntu agenda aracamwe ariko ugasanga nyene Imana iracishije mu miyaga nze ko kazobanezera cyane akaririmbo muri mu batora acapella baby acapella kidogo be shiriyo nuze kuri trepe no Nino inga uza kwishira hehe mu kabari hariya hose n'ivyatsi ngenerekane hariya wana kure ni majani nina ncaza bakiriya kwicara hariya Kishira mu modoka kuri prank ndakurahiye kuri inshurura kule kote ni majani utashanga hariya kule kote juu ni majani mnapaona kule juu kote ndashiye kwishira hejuru iyo uri kudagora kwishira hariya mu gate inyuma nigwera gusa ntatsi kaza vuba oya ni umutelefone umubaze telefone nje Nitora umutelefone kuramba muti ndamutinye ndamukumbuye je ngumva umuntu zishaka kumvugisha mazi imisi Fico ariko akorera ruguru Fico turamukumbuye baca ndarushe nico gituma akira pe mu telefone mfatira rero Ete nibyo byo kuresha abantu baziko muzi mwenzo kumara ma nzomara bazagute Zotera prank umuntu je nta wundi muntu ndigera ntera prank je maze gutera prank ntabwo nta muntu numwe ndatera prank atari wewe wenyine Clarisse ni wewe ni wazanye ico cyumviye Katwi yavika yo wayizanye yikumisi maze Clarisse wazingine yambwiye ati haje mama lawe yibaza ko je ndi umwana umunsi umwe prank nzomutera nawe nazokumiga nuko yebuze turi muri tona ushobora naco tangwa kutwenga ubusa
Ube wabutunimiye. Tugenda muronde. Nenda mushire kuri mic. Hola. Vipi kaka? Safi, meze neza. Fresh. Sasa meze gute? Wamanutse? Rezi ntabwo yuko natangiye gufata urugendo. Fiko. Bersere. Umeniletea nini? Nimekuletea nini? Eti? Ndutse reka. Nabonye ibintu nsoma. Mwenye kuronka ibintu asoma ko bazindutse ahubwo. Umpe. Vuga kata amafaranga ari office. Ntagira icyo ntuze. Abantu bavuye ruguru ataco bazana ibintu bita gute. Reka nibatwebwere aratuze. Sasa hivi umugeze Mari nigeze ngaha kuri Ave Mari kujya mu mashiki. Ave Mari nyine Ave Mari. Nari kuvuga utujuri aciye muri restaurant. Nshobora kantu ngaha nyine quelque part. Safi twe rero turi ngaha nyine haruguru ku mutana. N'umutari go turirarindira tago tufata ifana gatoya. Nyamuneka ndaca aho. Ndabona ngombore. Fresh. None. Yarakubwiye mere ko Nadine yagize. Yimutse. Nadine kwego. Abo Nadine namutelefone yaramubwira ngo yari yimutse. Ariko ambwira ngo nzoja kumuraba ryari. Namwe ko nzoyipanga tugenda kumuraba. Umva bisaba ko umuntu nyine arondera igitoro ku muri system. Tonde. We nyine ukabasi bayivugana ushitse. Fresh, niba mwanzo kwanda bashikiriye kabisa. Fresh, Bersera aragukumbuye. Anatachazanye, atoke. Toke. Munacho wazanye? Ndamubura imisigati. Hauna kitu wewe. Feka. Fresh, tuwe tuko hapa. Wewe changamuka kaka. Fresh nakuya. Safi. Hola people. Urati, waraje. Ewe shikaga ko yenda ugati dutse. Radishe hagiye hapa yibona reka ndayishire mu modoka nce nuguru ikiyo cinyuma. Reka ni modoka hii. Cinyuma goto umuryango. Ikiyo manuri iki? Kamera ni fena itia kwa ndani. Modoka. Chinda iparika guki. Nitie lens. Oya hashiri nyuma yari amashurwe hajya. Ayo ashe kubishaki. Abishakiye gute. Mukabari disaki farugu iyo kubaza kuko mugine cyane. So. Ndabishe. Agaje sinditse. Kata ngende ndabaho ndai plus. Wato. Kata. Fisimana Fisumuzigamye Madizusa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira umundishikira Thank you God. Bienvenue au campagne temps. Oh, tu me sais que c'est okay. Hey, Fico. Bersere. Bazanya. Não urazi kuja munja. Jina butse hagati. Ubitayindire basiduhetse. Oya mureke ivyo bintu kare. Hola class. Nuno mudiga akora ngari hehe nanje agire nk'abandi. Mbandushi. Hana safari Fico. Vipi man? Nanje maningira nkini. Nyarukize. Tunaga wifana man. Anzanire situ kwanza nzona mubyanzanire situ. Fico.
Akina man. Ya mani, wewe uko mnyiwa. Ola. Garuka kwanza. Fiko. Bersela. Mani, kweli yuko atamwanya munini mfise. Nta kuntu ndabya nyine agahiye nyine nako ari ko umuntu ufana gusorera n'ukuri. Ariko mbishaka ngenda yuko Tuzaniye nyine wewe mfana ndabakanda guhereza. Ibintu byihuta mani. Reka wewe nongaye kwandisha imibu. Ndamira amata. Zagenze gutema. Mani zagenze fresh we. Zagenze fresh miruho gusa. Ndio yaje broshete tuvuga. Nah, papa. Broshete tuvuga. Oya Fiko, bisereza nakibonye ni. Ni bese omala. Ega bese twebwe burya buzi bwacu. Akongera amahera tu. Bataduhembera. Oya. Sauna lari. Na ndastawa. Sibyo kunza tupoke. Twaraje gukora ifako. Indwi yose atari huri. Baguha ratio, bakaguha na hotel uzomara iminsi. Oya, pema kupima basindanira n'intu n'uburoro bw'ifu. Tunaona? Mahani wewe kweli akujifana kweli. Thank you so much. Wewe blaza. No, ni wayuguru. ngenda agafunzo nenda. Nyarusa mani je. Umuntu muzi nanye. Oya reka, twe baratuzi. Akabe wa muhenyi mabroshete wa musi no kuzida mwinga. Baba bazitanze ngawe yaza ngahita kumusorora. Fiko ni kuyaba ngiyo. Komedi. Dangaye. Baramu. Aguruka gende na papa sabigize nako. Oya. Onumvera we. Mbese ugira ngo ibintu binyaruka zo mu bigenza gute. Nunda ko iyo bayitanze ukaba. Nidinge ngima urona narindi yankoma sanga none byagenze gute. Ngo bayihaye undi mukoresha. Aja bayaye Fiko Fiko. Muko. Ibitoki byari iwacu mu isi turabyumva. Hewe. None Fiko hari Amagi nabo ndabone baje batuzibe idushitseho. Yaranga. Turaje yari sisi. Hangane n'abategeka. Fresh ni santu. Turaje yari sisi tumaze gushikayo. Tachamana n'umunani. Nza kubwino rero. Wisa. Mbino ligwangashe. Nyoni wisa ye dahi. Bena ngenefsa. Ya makala ya jana simake. Amakala na n'umunyu. Ibyo jana simake. Ndeje na cyo. Pilipili sinzi zashaje. Zeja pilipili baramungu. Kubaza ko cyafite. Oya. Bena ga pilipili. Bersero yanditse ati Fiko umuntu yomubona. Barakwandiki. Cyane. Ngwalo, hana ba telefona. Pesa. Ngwalo uri he? Ngo nyine ngo Bersero ngutaha. Wacha baraduga. Tukirenda ukumbuye. Ibuye ngo twicare kuri kwimana. Neti sino wabona yishite kuri stati la papas. Ngati cyaba ndabakumbe bazi. Wabonye ko Frank yane. Narumi none yajyanye wawe. Ubwira wirukanga n'ijya kiratora mbe yagaze. Ngo nje kumbura. Ngembe umuzi muzo kwi. Tuvinye mayage. Kapa bina nayo. Muzo kwica umugore wawe uri kurafira. Imbaga nasuko byo. Ni nshasha. Nshasha. Ija prank sheri byari ibintu bisanzwe. Kuri prank nshaka mu kugutera sika. Wowe ko ni hari ntacu. Wowe ko ni hari. Ayo bana bonye banditse. Oga pilipili kajana heka mwene. Ndaho. Nakapita yaranzi bakaja. Ko nakaza nyine. Bahonya ngo Bersero ngashaka kumufashe prank. Niyo mpamvu. Mwana araguhamagara ngo wawe. Niba utazomfasha reka cyane ndabikubwire Fiko nshaka azomfashe prank. Mushobora.
nta muntu ushobora agenda akaza kuri plan. Mbwa wahaza. Inde. Yari yasokura amenye umugore wawe. Natazokura. Sawa nacho. Wewe wose wa mpapa nyandi. Barashize. Nyandi kino. Yagore kana mu telefone. Kana mu telefone. Fiko. No. Mwana fiko. Nina wokora ivi yose bakashobora kurunga kamera muhanda. Nakuri. Abona bari bata family office. Ni apo sasa ubone. Ngodi yaranje. Ukawa musigiza zogiye mbi yose kwe. Cyangwa hayo onye babaye hotel mugaca mugenda kusanda. Yego. Aramu nigara twegera kwa dukorana. Baduhaye hotel duduze tugeze rugu. Tubandararira ibiro cyazara kuri tele. Iyo. Yose. Mugaba cyamana yo kubirarira. Wa. Ngira abari basansumuna. Ajeje kubirarira kandi bamwe mahandi bakoze. Cyane no kwa charonka Dubya. Umukozi mwanyu. yo kurarira no gukora ibintu. Hakozama yakana n'abakozi bangana ukuntu. Utuwe ngo yo kurarira ngo nayo uko ego kweli. Ya, hoga fuze butuke. Tugende. Ibintu ni yakati. Hola. Nyarukana yo facture muhungu. Natanga Ngo byamugoye gina shika ngaha ngo ndamutanga hari. Uyu muntu. Ndiko yarondera kama faranga ari gihe yigira ibintu. Bayifungura hariya none. Izi nangahe izi zibiri. Nizi fanta. Fanta tugurisha misi isa twa ni bisa zimwe. Je gira ro facture yiwanje. Yiwanje cyane hano ugiri wiyo. Oh, fanta Agiri wanje. roshete zibiri ni wini. Fanta zibiri twa ni bisa. Ndaba Amizi wanje nanga. We nawe roshete 4 nile. Fanta misi isa 5 misi isa. None ubishize hamwe. genda uzane zitandukanye cyane je ndikanda guhayo yiwanje. Ahmana ari kurugorofa mane ntore. Nikane umvise rero ni. Uvuze 3000 kon. Ni fanta ni bisa. Nice ni. What's the deal ngaho? Mane kama ne kusi. Yeye ukuna guteka. Amese. Mike ayo Dore ibindi havna muri. Rateli. Ko rateli. Ko waje bakabara kama franco fees. Wewe. Mas mumbuye ko muri ngaha. Imagine igize nakubwira ngo ndakugura. Wewe muvugane niyo mujama mani, muvugane. Yose petete. Mugende gutyo none muri ivyo bigoto cyane. Ngifuka ko ko washitse utabidunwa n'ivyo akazi kwatamera. Ese naye bese mumbuye ko muri ngaha ari. Ese ko ubwiye ngo uze kurya. Manje twavuga turi ngaha twavuze ko. Nemba ugomba dusohokane cyangwa tugomba tugusohokane tuhora tubikubaza. None aho murabuze senkisi yesa mu muri. Man names the great is me. Amafaranga yakoresheje muri turunaje kandi urabizi yuko hari abo ibintu byose urari. Twakoreye handi hari yepfo mu kajaga. Ibintu byose urari hari. Amafaranga asigaranye no kuri imikashi n'uko. Kandi azi ko ntibobora ntawe nta sengi muri Kongo. Nawe nta kimwe wobura ati. Oya none ma oya abantu. Ko black wani tunajimana mwana mwanzo black. Ko bisire ntamarufi. Mama yaramfise ni mama yakapeleka na kwipata mama yaramfise. Yumva mbasa yakuzana kwa Byari kufatira ryo. Sengi Ntabwo.
none bese no mbamse basi nakuzanye niba nsama nakuzanye ndo nakuzanira bese none ubona amahera ndayakura heje sinebwa cyo no muhira ntacyo nakimwe utunga ahaye bera nje ntawo kusheka ahubwo nyarutse kugenda gira manje kunyonera akazi nikoresha umwanya ujya ku kazi nimuvugane mani nkoresha umwanya oya hama none manu mani reka gusina nimuvugane je ndiko ndi nimuvugane nituvugana ibiki nimundihire cyangwa yase muri imikasi bese urafite muri n'amafaranga afise mani mu biro mujya makuri akuru parse cyangwa uraza kuyazana nena kuzi kare yakabanyirukana none mava mu gihugu kubera ibintu bitwara amajyana mani mugere mani yaguye tugiye mani reka kuzana ibintu by'uburofa amafaranga manini amafaranga gute mani none oya bese nimumfashe nuko rega nta mahera mfise kuma nta mahera dusigaranye kenshi nzi uko ubona kuza mu kabari kubera wowe wari ukiza kwigira Bone ko tutumenye ngo niuza kuturira kwa uvuye kwitiyi. Ni bese n'ubwa mbere bese mwamunsorore. Oya si ubwa mbere nyene mugabo urabizi uko umuntu akubwira yuko atakugurira. Mugo umuntu ntiyakubwiye ngo arakugurira ntiyakubwiye ngo ukingwe ukacuza ukacuna komanda ngo ndandirinze ndiri utaze mufuko w'umuntu kumeza. None mani we basije cyo tujanda abandi yagusabira hinzi kabandi igenda hari je nyene. None ndabwe muransi. Oya ndaba moto. Mani gira Mani koresha umwanya nje ukabanza kugunganiriza abandi. None mani ko ndabigenze gute ne nta mahera agenda gashana na ubigenza gute je ko umukozi w'umuntu ushaka cyo nja kurya facture je ntari none mani ushaka ndabigire gute rega nta mahera je nzi waje abantu bazakundiye bajya barishe facture yabo nawe ibyo wafunguye byagiye mu nda yiwawe kubera kimwe n'utonde manje simono ngenda bigenza reje nta mahera mfise none igihe wanoma kukambiye yuko uza gushira kuri facture kwiga yawe cyane koresha umwanya none plus none mahera manu umuntu manu yasaba mani oya ururofa rero genda none manu shangire giwe sana amafaranga batana bikwera amafaranga mu bitaro mu cyatandatu none ko yakunaniye kuri mani basi mitondire basi ndiko ndaboneza ku telefone yo yarutsa none yarutsa sinza kutegeza ibintu by'abanyari ko numva nawe ndiko na telefone zawe zikafasi ira niko gamanti kiwe None nta ntuya nta malari mfisima ahubwo blaza wibuka ko ahari nayo yakwemereye kugira ngo mubwire brochette n'ingo aje ayi basi ntaco reka ndayihotse kubera mbona ari karazana ibintu by'intuze nanyarutse ari facture mani rero kumenye ko uraceka oya uko adikora ari amafaranga tugenda mani mufati wa mujama afite amafaranga ntakubesha ubu ntiyobora amafaranga 5,000 amane ho vuga amajambo ntiyobora amafaranga 5,000 wera man ntayumvise rese nuzi ko mvera uguru mvuye misafara amafaranga hamagara abasekirite nyarutsa mani mugwego mujama n'amafaranga bunje nyarutsa none mani ko 5,600 man none ya urayafise mani gakudana ibyo nayo ufise ufati ko ushaka shiriro gwiwe ishakoshi yanje na nyarutsa je ngaba barankontorora je sinja kurya facture ntariye mani fatugoro ninde kukupaye urafata ugoro break indira basi mbana inoriza ku telefone ngo abantu bare kino gicango oya rekura sinakura ngaburo rekura utaje gushanga amafaranga 5,000 mani mwe kuramenyana n'indi kubera uramenyana we sengi sanu kwa telefone nishakoshi yose kandi warambonye basi aho yareka gukina reka nyarutsa rekuriye turi mani oya nuko ahubwo kwanza jana na telefone oya reka kuranga telefone kujana nangahe Como vou tomar nele? abafana bagikoma muri
ndamutaba abakozi bawe abakozi ba Fico Kanje kiungene cyakira amfata mu mashati no kose. It's a Franco. Oya kuranga aho mwe izo frank. Fico, how are you? Karibu mjini. Nikakwambia ukikubali. Wanabavuga je? Fico. Pole. Nikuona shapo Oya toka kuranga. Ulipanda. Ako perseni. Ako vuma kufatisha nabi kujyanye kweli. Ni prank. ariko mane wena urasarisha kukunwa bikomana jana izi kufise balari cyo kuza bukabata None izo prank muzozigira mu kabare bamfate nabi gutya. None twakubona none. twakubona neza managi None nta bandi bantu mbona bariko barandaba hariya. None nibaze kuri umukinyi wa filime. So none wumva kumfata nabi gutya hanye. Bamfata mu mashati. Pole Fico basiramutse abakunzi bayo kandi abakunzi bawe nabo bakomeye batubwira muzomugirire prank Fico ntakomata wakumuso mutugirire prank ya Fico none namubonye Fico wawe nabonye reaction yagomba kwarira mu yagiye cyari gukubita yo aburegeye cyari kiga aho byanze murondera zarakina Kimanege kamfata amashati no kuri. ya nakwita Bishakoshi wowe twashaka ku mafaranga 5600. none mwe kumuraba escrow mwe muraba escrow batabatwaye shakoshi nta wamenye Sa. bikora mutabakunzi bawe rero amatugende banakwitira Peruza yamutsa abantu bendi twandebona abakunzi bawe nibo bagusabiye prank bagomba bavuga ati mugire prank Fico Mwe mwasabye prank muzere mu ndiye. Sa mugamba rafashe nabi kweli. so thank you guys twari kumwe na mamlao prank yafashe yafashe Na prank ngaho. none zi ngo murire yafashe so thank you bye Fico nitukuza kandi abere ugurisha Fico pale na safari Acha ntashika no muhira. None amayana nayo kuyakura he. ibyo nisivyiza namwe nyene kuja murabwira abantu ngo muri mu kabari muzi ko mutabagurira wapi Ibana wowe ushobora ngo ndi mu kabari utazi ko nguri amani. mani bayi wewe barabigira ibintu wewe mani baterana n'ishapa